ikirere kizoba kimeze kuri wa gatatu igenekerezo rya 15 mu kakaro umwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe imvura mu Cibitoke, Ibubanza ni Bujumbura mu ntara ya Bujumbura, mu Rumonge, Ibururi ni Makamba mu ntara ya Burunga, hamwe n'Imwaro, Imuramvya ni Gitega mu ntara ya Gitega. Haritezwe kandi ikirere kiganjemo ibicu mu Kayanza, Ingozi no mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera, Imuyinga mu ntara ya Buhumuza, hamwe ni Karusi mu ntara ya Gitega. Mu bindi bice bisigaye hitezwe izuba hacemo n'ibicu bike bike. Ahazobakanye gusumba ahandi ni Ibururi mu ntara ya Burunga, aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri -13°C. Ku muhingamo hitezwe imvura mu Cibitoke, Ibubanza ni Bujumbura mu ntara ya Bujumbura, mu Rumonge, Ibururi ni Makamba mu ntara ya Burunga, hamwe n'Imwaro ni Gitega mu ntara ya Gitega. Haritezwe kandi ikirere kiganjemo ibicu Igitega ni Karusi mu ntara ya Gitega, mu Kayanza n'Ingozi mu ntara ya Butanyerera. Mu bindi bice hitezwe izuba hacemo n'ibicu bike bike. Azoranga ubushuhe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri -30°C. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:10 rirege ku mugoroba igihe cy'isaha 12:07. Amakuru ategekanye ikirere cyo kuri wa gatatu ni ngaha agarukiye. Mwateguriwe n'ikigo Ijebu, Belize Ngendakumana nje nabashikirije, mwakoze kuyakurikira.